citwa kari gihugu cemewe mu makungu, eh, gifata abo kwisaba soda sijya mbere Burundi bujanye abasoda mu bindi bihugu kurwana muri Somalia uraza abo twaburiyeyo kandi ico cari kibajanye rimwe caduhesha iteka naho batakumye bafatwa nk'uko ibindi bihugu bifata abasoda babo. Kuri iyi ntambara yo muri Congo bagiye gufasha igihugu ca Congo mu kinyegero, amategeko yavuga iki? Intambara naho uri kuragwana n'umuntu vyahereye nuko ayo mategeko aba ugwanye n'umuntu ukamunesha ukamukubita hasi, bavuga ati ngo cujane ko hari umugani ubivuga neza, iyo utsinze umuntu yarasanzwe ari hasi nta nibaza ko atagaciro byo na kera bagihiga. Rero niho havuye nayo mategeko avuga ati umuntu muri ko muragwana uko vyomera kose yakomeretse agira ububabare nk'umuntu ateza gukingirwa ntabacishwa umugwanyi. Ivyo rero babishira kuri bamwe musanzwe mu Rwanda. Ayo mategeko avuga yuko uwohohosha, uwofata nabi, uwo reka kugaburira cyangwa kuvuza wakomeretse bariko baragwana yitwa ko turagwana biranahana. Nayo mategeko yo mu ntambara. Rero ku kibazo cacu uno munsi nza kuvuga hanini kubera ko akamaramaza. Uburundi bwafasha abasoda burabikura bubambura umwambaro wabo, ubita ikintu bita abacangero. Abacangero n'abantu rungika kera agati y'akazina muntu kataragira abantu bavugira abantu. Umuntu waravuga ati nta gaciro afise, urashobora kumugurisha akaja kuba igikoresho cyo kugurisha imashini. Bajya abasoda rero igihe bagenda ntibaba baciswa Abarundi imbere y'amategeko, ukumva bambaye n'umwambaro wa Congo, babara abakongomani. Ikibazo cyose bahura naco bari gutabarizwa na Congo. None n'uwo muhari witwa M23 abagwana sinza kubivuga byinshi, bo ahubwo bafise n'agaciro kuko baranavuze yuko bashobora no gusubiza hamwe leta bamaze gutora uburanga muntu ko arabaritsuda w'igihugu, boshobora no kuvugana ko babasubiza igizo cy'u Burundi. Ariko naco uko camye cacaze kubiba mu rufuri kirabiyamiriza kivuga ati nta butuzi. Bajya rero mu bisanzwe baragurishijwe. Rero ariko iyo bagurishijwe n'igisoda niyo leta ni ibintu bimaze iminsi mu bimaze imyaka titabariza abasirikare kanaka bamutwaye ntibaziyaroye bangize iki. Abasoda bafise ingorane nk'ijya twese dufise. Ahubwo uno munsi niho twebwe turiko turaraba ati mbega none ko abacu baba bavyeyi baba bamwe baba bene wabo baba bamwe baba bana baba bamwe bumva bagurishijwe bakambika umwambaro w'ikindi gihugu, igisirikare cy'ikindi gihugu, bakabona umunsi atawuzi uko bavuzwa, ntawo bibaza uwari kubibaza yarabikuye. Bakabona umunsi atawuzi uko bazoreka, akabona umunsi atawuzi ko n'uwo muhari Rwanda murazi byo mu ntambara ntaho menye ko bigenda. Mbega batewe baremera kwikorera abantu bagwaye? Mbega ibyo kurya bikenye baremera kubihebera nk'abagwayi? Ibyo byose nibyo biduhagaritse umutima kuko n'abantu bacu. Akamaramaza rero navuga ubundi naho tubita kubita abasoda b'Abarundi, tubita Abarundi bene wacu. Turabe igikorwa ngo abo bantu nta na kimwe kibavugira, bari kuba bari bivugiye bari bafise ibigwanisho kumbure bakavyanka icyo sindabigaruka. Ariko ubu bagiye ubugwayi abayeho mbega babazwa nani? Rero niho tuvuga ati nakamaramaza, ariko amategeko yo yari gukorwa n'igihugu c'abarungisi, ariko ico gihugu carabikuye n'abamerceneri n'abacangero. Ahubwo hageze hakogwa iki none iyo habuze ukwiteraho uwawe? Iyo mwarimu atakitayeho umunyeshuri waruzi ko afise mu mama nk'umuvyeyi uriruka cenka hamwe ne wawe uriruka kugira uze kuraba ko ari ico wokiza. Ngo mafata akanya shimira abantu bamwe n'Abarundi murabiko n'ubu twaraye tumenya abasoda barenga amajana bariko bakubitwa bambaye ubusa kubera base gukora ivyo abasoda handi bashobora kuhakana kuko barafise amateka bagenga ati iyo ubonye itegeko ritari ryo worireka. Ubu bariko bakwitirwa za mujejuru najya amakambi bavuze. Ndashimira n'abavyanditse. Hariho ubona bonye umurundi ngira mu abasoma barabisoma agatabariza akavuga ati abasoda bagacira handi tinakamaramaza kubona umuntu reka kubitwa nk'igisuma nk'umumenja yambaye akabutura ko musi canka agatuza kari hejuru
bamuziza ko atayemeye kuba umucangero ngo aje gupfira muri Congo nk'abandi. Rero igikorwa ca mbere ni iki? Ni ukubivugira hejuru. Kandi n'imiryango urumvira ikiratabaza itabaza ntigitabaza ya leta kuko yarabikuye. Iyo leta nyene ubupfuye ntibavuga. N'ubimenye ko we yapfuye akabibaza arabizira. N'ubupfuye bakamenya ko yari zarabizira. Kandi bimaze iminsi ubuho birakomeye rero. Ikindi ca kabiri ni nkuko notera kabo guhera kuri jewe nyene nawe wenyene ndazi ko utabuze mu inshuti mu vyarawe mukuru wawe umubanyi uwo mwiganye wuzi kuko nico cabuze mu Burundi. Bajya basoda rero bagiye bagashiretwa uno munsi nakubari amakenga dufise. Mbega ubuvuzwa na sini gihugu ejo twobwiye ko muri leta ya Congo tukabaza ati abasoda twabahaye babafashe bo ntibabiraba kuko anayo masezerano numva ngo yabereye mu ifuri muri hoteli ni hagati y'umukuru w'igihugu yafasha abantu abagira bajayo warabagurisha. Uwo rero ntumubaza kuko ntabembe uwabarungikiwe nawe mu mategeko imbere y'amategeko avuga ati je abakongomani bapfuye banje ndabazi. Rero no munsi niho nakubariye ngo nugutera kamo tugaterana kakamo mwibuke yuko imihariri kiragwana cyane n'igiswa gishobora kubura ibikoresho. Turabonaza muri za Ukraine basaba ubufasha hanze bakabufashwa kubera aho batishoboje. Nazijya leta nazijya hari M23 mu Rwanda sinza kuja muri politike zabo bafise igituma babikora n'ikindi ntavyo ndazi ntaco ndabiraba n'ivyo abakongomani mugabo uko bafise abantu bacu boshobora kubera agashavu no kubera kugira ibindi bibazo bakabacisha kubuho bagakora vya byafite byo mu ntambara akavuga ati uwo muntu atanubajijwe nabo twahamagaye ngo batore bakavyanga. Hagarutse ko rero jewe inshuti yanje nzimwe ndayitabara gute nukubaza uburyo bwose namwe mufasha nk'abamenyesha amakuru tugashikira abo bantu kugira ngo abantu bacu dukize. Tuba mu bihugu wambajije ahomba bafise agaciro igihugu cyo cohagarara kubera umuntu. Tweho igisoda kirabura abantu 60 50 ijana bikaba kamizwe n'ingoma ntubone kigandara tubibayemo turabimenye mugabo bajya bo bari mu minwe y'umuhari ntibahebe banyumva nabi ngo bagire n'uwagirira nabi kubera ari inshuti yanje canka ari umuvukanye canka ari uwo tubana kubera ibimvutse. Kenshi biraba ntihabura umuntu yagize ishavu ko mwari ko murarasana ugashobora kutamwitaho. Ahubwo tugire urugamba kubegera ngo tumenye aho bogira intambanya ari by'uburyo canka ari byo twoja mu kibanza cabo bari kubavugira kugira ngo tubafashe. Ariko no kubwira abarundi bose ngo nibara twambitswe n'iyitwa leta. Iyo leta turabibona, iyo leta itagira igitoro, iyo leta abanyagihugu barira ukamenga bari mu makambi y'impunzi kandi bari mu gihugu hatagira ikintu na kimwe, ikaronka uburyo bwo kuja kugurisha abana b'igihugu abasoda b'igihugu ubukomeretse uwafashwe agahegwayo. Turabikora rero nk'abarundi kuko dufise umutima. Nakuba ari ijambo ryahora ritangaza abantu ku mbuga ngurukana bumenyi ati tabariza koloneli kanaka bamukuye muri pakape yiwe n'abasoda 10-15 bamugendanira babase bya bigwanije byose. Urabibona bikagutangaza ukamenga turi muri bita community urunyanya bimwe byo gutwenza. Ariko uno munsi niho ubibonera abo basoda uno munsi kubera babatwara babagurisha amadolari y'abakongomani kugira baje kubakoresha nk'abacangero. Abakongomani bariruka bagasiga wa murundi atazi n'ico ari karagwanira kahagwa agafatwa. Haheze imyaka kuva mu 2015 n'imbere yaho ubwo butegetsi umva buhari bwabagize uko warabaza ikibazo ati mbega tugwanira mbega ko twari tuzi ngo Burundi bwari n'abagiye hagati y'abagwana ubutahade kugwana mu kigegere none dupfuye bigenda gute? Ukibajije nibaje bari kubara kubitwa inkoni bakubitwa nkaye mu menje. Nibaza rero kica abasoda niba batakibona kuko aya makuru tuyakura nibo bariko barabona mu makamba aho bari abo basoda. Kandi nibaza ko amakambi kare wamenga n'ivy'abatutsi n'ivy'abahutu ariko amatwa nsumira abafashwe n'abapfuye n'ababuzwe irenge n'ubwoko bwose. Burya rero nta kaburimbo kare bahora babahenda ati ivyo biraba abatutsi burya ni umututsi kanaka batwaye. Ariko uno munsi abo bana bamwe bitwa ko bahora bahembwa za Somalia bavuga ati ni wakora iki ni wanka naka nzoguha agahemba bariko babahemba kugurishwa no gupfa.
akamure sindagatera abasoda sindi n'umusoda n'umusivili mugabo bavuga ngo iyo wemeye itegeko ubona katari byo bikugaruka nakanya keza rero kubona yuko ijya leta ya CNDF nujya ndayishimiye yitwa kari president agenda akabagurisha kugurisha imashini cyangwa gurisha isuka cyangwa gurisha umukoro nakanya keza yuko kubona ahi ukundi bisoda by'ahandi byitaba kuko cyage gucarapfuru sinzi nico gitoriyo bagikuraho mu kugenda mu kuja mu Congo n'abacangero nyene kuko bakora kibujumbura madashaka kuva ngaha mu katigaje mu bindi igihugu carapfuye kiretse ko bishobora kwiha uruhusha kuja kugurisha abantu ngira nugira barondera amafaranga abasoda bazopfa n'ababoshwe ngira umva muri iyo nguzi bo bararobisa ibyo bagendamo navuze rero mu majambo make nti nishaburira jambo sinumva ukuntu abantu uburenganzira bwabo buhonyangwa bakavuga ati je ntibindabe yacarabana gushikaho bibaraba ubure nimbigisoda gisege gitabaza abasivile nabonye Pacifique wa Fokode ndabona ibya babobora ariko ndabona ibya mwebwe za Renaissance za Inzamba nizo zitabaza ubure zivuga amagogo abasoda bagowe none cyo gisoda gisege gitabazwa n'abasivile ni gisodo bwoko simvuze ko badafise igituma bashizeho akantu k'akagroupe ko hejuru k'inyamaswa gakunda amaronko katazi umuguciro k'umuntu kariko kababesheshe iby'ubwoko gusa ngo bakabasinzirize kariho kabagurisha uno munsi ngo bapfe umwana w'abajya baso azokura yumva se yagiye Congo agapfa mu mwambaro wa Congo akaba atazi n'ahahambwe uwo mwana azobiki ashobora kuzoba imbonera kure yitwa canke irindi zina ibyo azokora nicyo twagomba kugira ngo abo bana bumve yuko tutifatekanije n'ijya leta mu guhora ngo ntibituraba ntitugire tubabasoza ngo tugire komande mayigisoda ariko nuko batabariza kuko tubafata nk'abarundi n'imbohe